bandana bandana beniruga migo mwijuru bandana. Haleluya. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turashimiye Imana iduhaye ibihe byiza byo kuba mu ngoro y'Imana no kubana n'ishengero ry'umwami. Imana nishigwe hejuru. None rero nagoma ngo dusangire amajambo y'Imana ari mu gitabo ca Zaburi 119 turasoma umurongo wa 11. Dusome. Nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. Imana ishimwe. Niri jambo twotangurirako ariko hariho n'ayandi. Uyu yanditse Izaburi ashinga intahe aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima kugira ngo noye kugucumurako. Imana ishimwe cyane. Ikirinda umuntu w'Imana nuko aba yarabitse ijambo ry'Imana mu mutima wiwe. Aya majambo twakira haba mu ndirimbo haba mu buhanuzi bw'ijambo ry'Imana bidufasha iyo turibitse kudacumura, kuko twarahamagawe n'umwami Yesu. Nubu bariko baravuga ngo nimuze kuri Yesu, atana mahera mutanze mwoge mu maraso yiwe. Twaremeye turaza turihana. Umuntu wese arahitamwo gukwirikira Yesu. Ni byiza cyane, ariko kandi hariho amategeko. Nk'uko ibihugu byo ku isi bigira amategeko yabyo, n'igihugu cyo mu ijuru nacyo gifise amategeko. Mu isi, mu gihugu, iyo umwana avutse ababyeyi batabaye ibigaba baramwandikisha. Mugabo horaho habimwe ibigaba ntibabandikisha, aba bagize amakosa. Iyo bimenyekanye mbere barahano. Ijambo ry'Imana rero, iyo dusomye mu ijambo ry'Imana turabona neza ko na Yesu bwiwe yabivuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice ca 15. Igice ca 15 murongo w'indwi n'uw'umunani. Nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cyose kizobabera kuno. Muri ivyo data arashimagizwa nimwama cyane kandi mukaba bigishwa banje. Imana ishimwe cyane. Yesu bwiwe aravuga nimwaguma muri jewe. Icyerekana ko umuntu yagumye muri Yesu nuko yitondera ijambo ry'Imana, ico ryamwigishije. Mbega igihe waza kwinjira muri Yesu warihanye neza, waratuye ibyaha byawe, warabihevye, none waragumye mu ijambo ry'Imana canke waricaye uti ndashitse? Oya, ntiturashika. Bwana sifiwe. Ntiturashika. Ariko kandi hariho abatwigishije ngo ageze ku bicu. Abahinga b'indirimbo ngiye barafise heshi babisoma
jewe ntaho ndasoma murazondangira igice aho mwabisoma ivyo bintu turaraba indirimbo na twebwe tuze turaba aho zanditse ko ari uzoza kuririmba ati imbarere yo majambo aho yasomye mugenzi umunsi azobageze ku bicu iki jambo ry'Imana rivuga inzambi zobivutse nta kuzosubira kwigisha yavuze ngo azoza nk'uko umurabyuza nk'uko umuntu akubita urugohe nta kuvuga ngo nguri yageze hari ibugarama ngo tuza turatonda mu Kamenge oyaye ibyo barabigirira babakuru bandi murabizi batura umuriro wageze hajya mu Kamenge namwe mu Kinama guma hano oya sikujya nico gituma rero kuba mu ijambo ry'Imana ukarigumamwo aribyo bituma bikurinda kutazimagurika kutagwa muri ibi na biriya amategeko rero y'Imana aratandukanye n'ayo mw'isi ayo mw'isi baravuga bati naka yarenze itegeko iriniri ntiyakuye umwavu mu rugo nivyo bamaze iminsi bakora aho hakurya njyano ngaha biriho ibihumbi 100 ugacuye ariha kuko utakubuye imbere y'urugo rwawe washize umwavu imbere y'urugo none iryo si itegeko none urajyana igipolisi bashobora gushira ko menote ariya mugaba Imana yaravuze ngo mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe dusomeyo igice ca 5 reka duhere mu gice ca 4 duhere mu gice ca 4 igitabo cyo gusubira mu vyagezwe umurongo wa 9 ntihagire udufasha gusoma rero bazana mikoro hano nyaruka mwakwenda kudufasha ari hehe ngino dukore tweza mbere hera ku murongo wa 5 ugeze ku 10 igice ca 4 umurongo wa 5 ugeze ku murongo w'10 soma ndasoma mu izina rya Yesu Kristo raba ndabigishije amabwirizwa n'amateka ashinzwe nk'uko Imana yanje yangeze kugira ngo abe ariko muzogenza mu gihugu mugiye kwinjira ngo mucegukire nuko muze muvyitondere mubishitse kuko ivyo ari byo bizogaragariza ayandi mahanga ubwenge bwanyu n'ubunyarutsi bwanyu igihe azokumva ayo mabwirizwa yose akavuga ati nukuri irihanga rihambaye n'abantu b'abanyabwenge bafise ubunyarutsi mbega hari hanga rihambaye rifise Imana iri hafi yaryo nk'uko Imana yacu aba hafi yacu iyo tumwambaje canke hari hanga rihambaye rifise amabwirizwa n'amateka ashinzwe aroranye nk'uko ibi vyagezwe byose biri nshize imbere yanyu uyu munsi ariko kimwe gusa mwiyubare amen mugira umwete wo kwirinda mu mitima mwoye kwibagira ivyo amaso yanyu yiboneye byoye kuva mu mitima yanyu imisi yose muzoba mukiriho ariko muze mubimenyesha abana banyu n'abuzukuru banyu kandi ntimwibagire wa munsi mwari muhagaze imbere y'Uhoraho Imana yanyu kuri Horebu igihe Uhoraho yambarira ati nkoraniriza abantu mbacurira amajambo kugira ngo bige kunyubaha imisi yose bazomara bakiriho mw'isi bavyigishe n'abana babo amen amen tumande tugezaho umva Uhoraho amaze gukura bwa bwoko bwayo muri Egiputa
bageze mu bugaragwa imbere yuko bashika mu gihugu c'isezerano arabigisha amategeko ivyagezwe bizobagenga ngo kugezaho bashobora kubyigisha n'abana babo n'abuzukuru babo. Birakenewe ko umuntu amenya ibyagezwe by'ubuhoraho akanabyigisha n'abana biwe, ngo muze mubigishe kandi bize babyitwararike iminsi yose yo kubaho kwabo. Rero ibyo byagezwe rero niryo rya jambo ry'Imana. Arabibutsa ati nimwibuke umunsi uhoraho yabivuga, ntimuze mwirinde mwoye kwibagira, kandi ngo iyo tubigendeye ko n'ayandi mahanga atarubaha Kristo aravuga ati bajya abantu yemwe bafise ibyagezwe bimeze neza. Hanyuma harimo ijambo rikomeye ngo niyihe yindi mana iba hafi yabo nk'Imana yacu iyo tuyambaje. Bwana sifiwe. Ni Imana ituba hafi iyo tuyambaje. Muri uru rugendo hariho ibigomba kudusubiza inyuma cyangwa kuduca intege, ariko Imana iba hafi yacu iyo tuyambaje. Iyo tuyambaje rero Imana iriyerekana, b'abanyamahanga batarihana batarakira Yesu nk'umukiza bagaca bamenya ko dufise Imana. Amen. Ituba hafi, itugwanirira, idutabara. Amen. Itubera igisubizo muri bya bibazo. Oderuka twaravuganye ingene abantu bashobora kukuraba uri mu kibazo ngo bakaguhanahana bakavuga ngo heraba ngo rindira, ngo ariko bugaca bukongera bugaca. Amen. Babandi rero niho baca bahera kuvuga ngo mbega mwoho ivyo bintu bigenda gute, heraba ingene yifashe yemwe muri ca kibazo, muri ya mageragezwa. Kuko amageragezwa mw'isi ashikira abantu bose, abakijijwe n'abadakijijwe. Abaswahili nta Giswahili cishinzi bavuga ngo majaribu guhimiza msafari, guhimiza safari mwendo, musafiri mwena. Ngo amageragezwa yongera intege ingenzi. Bwana sifiwe. Ni bande none bongegwa intege nabitonde ijambo ry'Imana. Haleluya. Akavuga tuko bimeze kose nditeze gutabagwa, ndazi uwo nizeye, ndazi uwo nkorera. Haleluya. Uwo nahisemwo azontabara igihe gikwiye kigeze. Nico gituma n'abavuga ngo habeho gushinga intahe cy'ivy'Imana yagukoreye, ingene Imana yakuzuye bari bahebuye, ingene Imana yiyerekanye ikagutera iteka. Abandi bariko barajyana inzara ngo hona sasa. Ziga mu kwizera ugwana intambara nziza. Haleluya. Bahora bavuga ngo nagwanye intambara nziza nazigamye iki? Ukwizera. Haleluya. Ngo yagwanye intambara nziza, mu ntambara ziwe acaziga mu kwizera. Aho rero niho babandi batarakizwa babonera la différence, niho bonera itandukaniro. Dutandukanye gute? Tubasumbije iki? Batwigiye kwiki? Hari ukorera, hari uba muri ya mageragezwa yawe, muri bya bibazo byawe, mbega utandukanye gute n'utarihana?
niwahagarara neza rero bizotuma uzana benshi kugakiza. Narabonye Imana idukorera ibikomeye, Imana idukorera ibikomeye, narabonye Imana idukorera ibikomeye, ituzovyibagira. Twarabonye Imana idukorera ibikomeye, twarabonye Imana idukorera ibikomeye, twarabonye Imana idukorera ibikomeye, ntituzovyibagira. Amen. Amen. Mbega nawe urumva ko hari icyo yagukoreye utazibagira? Uhoraho abarira Mose ngo genda ubabwire ngo ntibaze bibagire ibyo amatwi yabo yumvise n'ibyo amaso yabo yabonye. Muri iki gice rero ca 8 muri igitabo nyene nagaruke ahere ku murongo wa 11. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Muze mwirinde mwoye kwibagira Uhoraho Imana yanyu, mukareka kwitondera ivyagezwe vyiwe n'amateka yiwe ashinzwe n'amabwirizwa yiwe, ivyo mbageze uyu munsi. Nimwamara kurya mugahimba, mukubaka amazu meza mukayabamwo, amasho yanyu n'imikuku yanyu bikagwira, mukagwiza amafeza n'amazahabu, mbere ivyo mufise byose bikagwira, maze muze mwirinde imitima yanyu yoye kwishira hejuru, ngo mwibagire Uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja, akabacisha muri bwa bugaragwa bunini buteye ubwoba, buri mw'inzoka z'ubumara buturira na sikoropiyo, igihugu kigataye kitagira amazi, ikabakurira amazi mu gitandara c'isare, ikabagaburira amanu muri ubwo bugaragwa iyo basogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo abacishe bugufi abagerageze, maze amaherezo azabagirire neza. Kandi muze mwirinde mwoye kwiyumvira mu mitima yanyu mutubutore bwacu n'inkomezi zacu nivyo vyaturonkesheje ubu butunzi, ariko muze mwibuke Uhoraho Imana yanyu, kuko ari wazobaha ubutore bwo kuronka ubutunzi, kugira ngo ashitse isezerano yasezeranye arahira basogokuruza banyu nk'uko biri n'uyu munsi. Ariko nimwibagira Uhoraho Imana yanyu, mugakurikira izindi mana mukazisaba mukazisenga, uyu munsi ndababuriye yuko mutazobura guhona. Nk'uko Uhoraho agenda arandura amahanga imbere yanyu, niko namwe muzoranduka, kuko muzoba mwase kumvira ijwi ry'Uhoraho Imana yanyu. Imana idufashe. Bwana sifiwe. Aha, ngo muze mwirinde mwoye kwibagira Uhoraho Imana yanyu, mukareka kwitondera ibyagezwe byiwe n'amateka yiwe yashinzwe n'amabwirizwa yiwe, ibyo mbageze uyu munsi. Aha, turabona hano ngo mwirinde nimwabona ibintu bimaze kugenda neza, ntuze wibagiraho Imana yagukuye. Erega
hari igihe abantu b'Imana bibagira aho bakuye umugisha, aho bagirirwa imbabazi, mu gishingo cyo gushima Imana bagaca bishira hejuru, bagaca bati byagezwe by'uhoraho. None rero ngo mwibuke ku murongo wa 12 ngo nimwamara kujya mu gahimba mukubaka amazu meza mukayabamwo. Iyo umuntu gwahimbye garaho yibagira ko yigeze no gusonza. Imana idufashe cyane, Imana idufashe. Mbega abantu nkabo ntawo murigera mwumva none yahimbye yabona ibintu bigenda neza ntiyigere amenya ko araho nawe nyene yigeze kuba atabyafise. Ngo mwibuka aho yabakuye muri bwa buja bwo muri Egiputa mugowe, kuko uravye muri iki gitabo cyo kuvayo urabona amagorwa barimwo. Reka tumane duceho gatonya, kuko hari aho umenga umuntu yohava babwira ibitoboye. Aha turabona neza muri igitabo cyo kuvayo ingene kuri uyu murongo igice cya 2 duhere ku murongo wa 23. Ngwino garukana, ngwino dufashe umurongo wa uhere kuri titre kuva igice cya 2 umurongo wa 23 ushitsa ku umurongo wa 25. Ndasoma. Umuniho w'Abisirayeli ushika ku Mana. Hashize igihe kirekire umwami wa Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja, barataka. Ugutaka batakishwa n'ubwo buja kuraduga gushika ku Mana. Amen. Imana yumva amaborogo yabo, yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yitegereza Abisirayeli ibona uko bameze. Amen. Haleluya. Ico gihe bamaze ingene bashitse muri Egiputa mwarabisomye kandi mwagenda mubisomerwa, canke natwe ikindi gihe tuzobishikako, ariko turabe hano. Ico gihe haboneka uwundi mwami muri Egiputa atazi ivya Yosefu. Uwo rero abonetse asanga Abisirayeli bamerewe neza, kuko umwami yari yamenye ivya Yosefu. Ubwo bwoko rero bw'Abisirayeli bagiye muri ico gihugu bwa Yosefu. Yosefu nawe aratona, ariko kandi hari n'abavuga nta butunga atarusha. Sinzi ko ari uwabyinye ngo nta butunga atarusha. Mwarabonye umuntu aronka ubutunzi atarusha? Yemwe barokore, umuntu ashobora kuronka gutunga atigeze aruha? Ko nimuranyumva muri Abarundi? Umuntu arashobora gutunga atigeze aruha? Sa abo ngaha bavuga ngo umuntu aratunga atarusha. Birabaho? Birabaho umuntu agatunga atarusha? Agatunga atarusha? Bo reka tugeze ngaho. Bamwe bavuga ngo warashobora gutunga atarusha, ngo abihawe n'abavyeyi. None abavyeyi niba bararusha. Turaba inkomoko y'ubutunzi. Uwo muvyeyi atigeze aruha, isengera yararusha. Sibyo? Turiko turaba inkomoko y'ubutunzi, nta butunga atarusha muri rusange. Nimba so abiguhaye byuzuye we yararushe.
suko se abisirayeli rero bari batunze kuko Yosefu yumiye ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Murazi Yosefu ageze kwa Potifari muri kijya cya 39 ushishikaye gusoma turabona ingene yatonye kwa Potifari kugezaho amugira umubwiriza w'ibintu byiwe. Yari umubwiriza nk'uyu mubwiriza turi hano, urabona ni wa ajejwe ivyo ngaha, sivyo? Nawe yari ajejwe ibyo mu rugo kwa Potifari. Mugabo hazi ikigeragezo kivuye kuri muka Potifari, kandi ngo Yosefu we yari umunyakaranga yasa neza. Ariko rero uwo muka Potifari agomba ko bajyamana. Urabisoma muri gice cya 39 igitabo cy'Itanguriro. Mugabo usomye Yosefu aravuga ati sinokora icyaha kingana gicyo, data bugi ibyo yampaye ngo njere birakwiye. Amen. Ariko wewe mu byo yampaye nturimwo ukuri umugore wiwe, sinokora icyaha kingana gutyo imbere y'Imana. Haragera igihe araja mu mpimba, aravayo, Imana ikora igitangaza, ata umushikiranganje wa mbere wo muri Egiputa. Haleluya. Ntiyari umushikiranganje wa mbere gusa, yari afatikanije no kura ubutunzi bwose bwo muri Egiputa, kuko Imana yari yamuhaye kumenya inzozi no kuzisobanura. Abanyegiputa bose babuze. Hanyuma icyo gihe rero Yosefu aragendagendeshwa mu gishingo cy'ukwicwa, kuko muka Potifari yavuga ati kuraho uwo muyuda yaje kudukengera. Ndababwira, nimba hari ikigeragezo gikomeye nukwambikwa ibara n'umufasoni kanaka. Mugabo Imana dukorera irashobora kugutabara igihe utayobye. Unageze mu biro agaca zikura agaca semera ati nguye aramfashe, nguye agomba kumfata. Aha baca begerana ati jiste yagomba gufata wa mugore wa naka, ngizi n'impuzu aje zijeje. Kandi ntibo bakoze amakosa muciye mwegerana mukagira inama. Mugabo nanje guko mbanziko ndako ntanyereye, navuga ngo Mana wewe wanzanye. Haleluya. Wewe mpamagaye ndagushima kuriho. Amen. Ni Imana itarinda kudondegwa ngo vyagenze guca. Bantu b'Imana ngoma ndababwire cyo geragezo Yosefu yaciyemwo, muzoze musenga Imana. Na cyane aba bakozi b'Imana erega hakururukana ubwiye ngo biroroshe. Mugabo iyo Mana dukore iragize gute? Irakomeye. Murafite akora sigabe naye shirako nu shirako mwese sengira kome ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusenga. Amen. Yosefu arahagarara neza
uwo mugore azana imbere ya Potifari imyambaro yose ati nguyu aka gasuzuguro k'Abaheburayi aka ngo barazanye umukozi rero mwaraduhaye umukozi rero mu kinama ariko Imana iriho. Amena. Yosefu ariko uhana neno nta jambo yari afise yema eko bozi kurira ko wese nta jambo yisubira kugira ariko hari Imana. Haleluya. Amena. Hari Imana iyo dukorera iratuza iraza amarira yawe kariho gashira ko nu tanga ishimwe ku Mana. Haleluya. 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 Iyo niyo ngiyo. Iyo niyo Mana nzokorera. Iyo niyo Mana nzokorera. Iyo niyo Mana nzokorera. Amena. Niyo. Haleluya. Niwamenyana nayo ukitondera ibyagezwe byayo ibigeragezwa naho bizoza bizohinduka ubusa. Haleluya. Kuko aba nabo dukorana n'abarongozi bacu Imana yabashyizeho ngo dufashanye muri iki gikorwa, ariko kuja mu ijuru umuntu wese azogenda ku ruhande rwiwe. Haleluya. Sinzomanza guca kunahangwa ndo mu kinama ekada aba bose uwitondeye ibyagezwe by'uhoraho inzamba ivuze umuntu wese azodugira hageze. Amena. Iki gihe rero ibya Yosefu birahinduka bari bamuzi. Rega hari aho umuntu abazwa ahantu neza hanyuma ibihe bigahinduka ntibamumenye neza. Mugabo kw'Imana ikuzi neza reka guhagarika umutima. Amen. Abisirayeli rero ya minezero iragabanuka sha, batangura kuririra Imana, bararabogera Imana kubw'amagorwa barimwo. Kuko usomye muri iki gitabo turabona ngo bari bageze aho bagiye kubyara, itegeko ryavuye kwa Farawo wundi yamusubiriye ngo abana b'Abisirayeli bose muce mubica, cyane cyane abahungu. Ntimubizi none ibyo ko byabaye? Murabizi? Muvuze ko bitabaye nka tubisoma ntihapfadirenga turi hano. Murabizi cyane no byo muzi? Ndababajije mukanga ntansoma ndabibabwire naho rirenga nta ngorane. Niko muzo mutabizi. Ariko mubizi turabyibukanya mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe. Hanyuma rero harageraho Imana irokora Mose. Usomye muri iki gitabo turabona ingene Imana yacigendera Mose muri iki cya gatatu, ariko byabaye bikomeye. Ndiko ndavuga ngo hashize igihe kirekire umwami w'Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja,
barataka ugutaka kwabo batakishwa n'ubwo buja kuraduga gushika ku Mana. Omera kubwira ugutaka kw'abantu b'Imana. Iyo tuvuga ugutaka cyangwa tuvuga gusenga cyangwa tuvuga kwinginga cyangwa tuvuga kuririra Imana, kuko iyo umuntu ataka aravuga ngo ntabara 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 ndatewe, atakishwa n'ibimubabaje. Ngo ugutaka kwabo batakishwa n'ubwo buja, batakishwa n'ayo magorwa kuraduga gushika ku Mana. Nico gituma bene data mu bihe dushobora gucamwo vyose tumenye ko hari Imana itabara. Amen. Hari Imana itabara ishobora kuroranya bya bindi byose bigutakisha bikuraza utaryamye. Reka kurera widodomba, ahubwo rara usenga Imana uvuga uti Imana waremeye ko nca muri ibi, none rero uzonkure y'amahoro. Haleluya. Niwa nkure y'amahoro nzogushima, nzogushingira intahe. Uko gutaka kwabo rero Imana yumva amaborogo yabo, yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yitegereza ab'Isirayeli ibona uko bameze, Imana nishimwe. Imana iribuka ivyo yadusezeraniye. Imana iribuka ivyo yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Rero natwe kubw'agakiza twarinjiye muri uyu muryango Imana yahezagiye. Gusoma mu gitabo cy'Itanguriro haravuga ngo nzoguhezagira kandi amahanga yose azohabwa umugisha ku bwawe. Urasoma mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 12. Natwe kubw'ukwizera twarinjiye muri uwo muryango. Haleluya. Nico gituma ivyagezwe by'Uhoraho tutovuga ngo ni ivy'Abisirayeli. Oya, ni ibyacu twese abemeye gukizwa tugatandukana n'ibyaha tukemera kuja muri urugendo. Amarira yabo rero ashika kuhoraho. Ushishikaye gusoma muri iki gitabo cyo hepfo muri kino gice ku murongo, reka tura ku murongo wa 6 igice cya 3. Kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose aca yifuka mu maso kuko Mose aca yifuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Uhoraho aramubara ati nukuri abantu banje bari muri Egiputa nabonye amarushwa barimwo, numvise ugutaka kwabo batakishwa n'abakoresha babahindagiza, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manukanywe no kubarokora mbakure mu maboko y'Abanyegiputa mbadugane mbakure muri ico gihugu mbajane mu gihugu ciza cagutse gitema amata n'ubuki, kirimo Abanyakanani n'Abaheti n'Abamoni n'Abaferezi n'Abahiwi n'Abayebusi. Nuko none raba ugutaka kw'Abisirayeli kwanshitseko, kandi nabonye agahazo Abanyegiputa bahahaza. Nuko none ngwino ngutume kuri Farao ukure abantu banje babisere muri Egiputa. Reka tugeze ngaho. Na ugomba mwiri jambo rivuga ngo nabonye amarushwa barimo. Amen. Barira mugenzawe ati Imana irazi ivyo urimo. Ego.
ntibinyegejwe ntibinegejwe pasta oya irabizi amen haleluya ngo manukanwe no kugira ngo mbakure mu marushwa barimwo ikirabakurayo ibitangaza byakoretse zoshikara kubisoma mu nyuma tusube muri cya gitabo cyo gusubira mu vyageze atirabwira ati mwirinde kwibagira aho uhoraho yabakuye mwirinde kwibagira amagorwa mwarimwo mukiri muri Egiputa mwirinde kwibagira amagorwa mwarimwo mutarakizwa mutarihana nimwamara kugerera mugahaga mukabyibuha naje urabona ndabyibushe naje sinamye ngana gutya ndabyibushe aho natangura kuza ngaha mu Kinama muri wa mwaka wa 89 abari ngaha mugoro ibiganza turaba 89 nangana gutya none ibihe bigoye byararetse gushika nibyaje ibihe bigoye ariko rero twarashishikaye sinzokwibagira nawe ntuze wibagira amen niwamara kujya ugahaga ukabyibuha ukagira amafeza n'amazahabu ukagira inzu nziza ukagendera muri jipe nziza ntiwibagira Imana aba tuze wibagira inyuma y'ubu buzima rero ho ni extra haleluya inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima ibyisi ntibitubera igicu kidukingira kubona ko ari ibyiza biruta ivyo turi mu uyu munsi biriho mbega biriyo amen haleluya biriyo amen iyo mana irababwira rero ngo mwirinde nimwashika muri ico gihugu muze mwirinde kwibagira Imana yabakuye muze mwabe mwitondera ivyagezwe vyanje kugeza aho muvyigisha abana banyu n'abuzukuru banyu ngo niyo muriko muragenda mu biganire iyo muryamye iyo muri salo muze mwabe muvyibuka uti Imana yatugiriye neza haleluya bibarira abana bawe bibarira abuzukuru bawe bibarira abagenzi bawe ati sinamye nsa guca none mvuze ko nigeze kunamba ingorane ziri he hari ingorane none ko nigeze gukena nkaburanirwa ingorane ziri he barira abana bawe aho uwo mugisha wawukuye kugira ngo nabo baze bakure bubaha Imana rero ngiye gusozera ibara Yoshua asubiriye Mose aramubwira ngo mu gice cya mbere cya Yoshua igice cya mbere cya Yoshua reka dusome duhere ku murongo wa gatatu ngwino mfashe aha n'amaso nakibona neza ariko ndabyumva mu mutima nkabibona hano igice cya mbere uhere ku murongo wa gatanu ugeze ku murongo w'9 Yoshua ndasoma mu izina rya Yesu Kristo nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe sinzoguhemukira sinzoguta shikama ushiramanga kuko ari we uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha mugabo shikama ushiramanga cyane kugira ngo witondere ivy'ivyagezwe byose bivuga ubishitse ivyo Mose umusavyi wanje yakugeze
ntuze utambamira iburyo canke ibumoso kugira ngo ugire ukuboko kwiza aho uzoja hose. Ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuze ubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mw'ijoro kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo vyose, niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. None si jewe nkwibaririye nti shikama ushira amanga, nuko ntutinye nturanduka umutima, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Amen. Amena. Dutanga ishimwe ku Mana. Haleluya. Ego Imana ishikiriza ijambo Yoshua. Usomye haruguru Mose yari amaze kugenda, hanyuma kandi Mose mu vyatumye adashika muri ico gihugu zari ingorane z'ishengero. Ayishengero rero nimba no munsi ryo tugora ntibihereye no munsi. Nabariye manu bakanywera amazi yavuye mu gitandara baramuhangayikishije gose. Nicyo gituma Imana idusaba ngo twirinde kuraka, twirinde gushavura, twirinde uburake. Barongozi b'amakorare, bamwarimu, bapasitori, twirinde kuraka cyane ngo duhava dufata ingingo zo gushavura. Mose yo yari afise amasezerano, niwe yabwiwe ngo ugiye kubajana mu gihugu gitema amata n'ubuki, ariko amazi abuze yo Abisirayeli baramuhindukirira ngo watuzanye muri ubugaragwa kugira ngo dupfireyo, n'abana bacu n'ibitungwa byacu n'abagore bacu twicwe n'inyota. Yo baramushinyagurira gasha, mbe bagomba no kumutera amabuye. Nawe rero acararaka. Yo Imana idufashe, muje mudusengera bene data. Nimugomba ko twese tuzoshikana mu ijuru, nimubigomba none hariya ko ntavyumva. Nimugomba ko twese tuzojana mu ijuru. Zamura dusengera abasha, muturinde ivyo turakisha ngo urugendo rwacu rave rugarukira hafi. Mose rero aragenda, ashitse imbere y'Uhoraho. Uhoraho aramubwira ati Mose, genda ubarire igitandara kizana amazi Abisirayeli banywe. Kubera ryashavu ritarahera ngene bamubabaje vyanse guhera, acaragenda ngo mwabagararije imwe. Ibyo ni vy'Imana iri yamutumye. Oyaye batumishi benzangu tube maso, umwabagararije imwe ngo nimuze. Acafata yankoni hakubarira igitanda kubera bwa burake. Imana ntimeze nkanje yemwe. Iyaba nkanje naca mvuga nti kwakoze ibyo tutavuganye, wamazi reka kuza. Mugabo Imana bene data irubahiriza abo yatumye. Naho tuja mu ntege nke ntiduheba, iratwegera kuko Mose yarabonetse mu ijuru. Mu gishingo cyo kubarira igitandara cyaragishishura inkoni kabiri, amazi arasendanisha.
mugabo Imana ikiramubwira ngo Mose ati sa kuterekanye ukwera kwanje imbere y'irya shengero ngwino nkwereke. Urabona hariya tego, urabona hariya tego, hariya niho cyo hagihugu wagomba kuzojamwo. Mugari yamubariye ko arobanura Yoshua. Urahabona tego ngahariya, urabona Yeriko atego, urabona neza tego. Tibirahetse rero wewe ntukigiyeyo. Imana idufashe cyane. Nico rero nakubwira mwene data ngo twitondere ivyagezwe vy'uhoraho, twitondere ijambo ry'Imana. None yitihanganiye Mose bavugana imbona nkubone nk'uku turiko turavugana namubwiriza gutya Mose baganira gutya nyene uko. None wewe nanje utitondeye ijambo ry'Imana udusigarura maramara. Abaririmbyi namba rikorera ya mbere bigeze kuririmba Nzamba yavutse, abantu bagaca baza ngo kiongozi ngo mbega abaririmbyi bari usiga sindi ko ariko bayiririmbye ngo yanafashe ni mwebwe nyene ni mikorere ya mbere. Nawe munavyibwira ntimubwira abandi gusa, nanje narabifashe. Nimuzoze kunsanga hano ishengero ryaduze ngo pasi ngo none abandi baroye oya mwitsina rya Yesu. Ntwenga je ndivugiye nawe naho muri quartier barazi kukijijwe hari yukorera muri ya mashira hamwe muri ya masosiyete muri bwa bushikiranganje urimwo inzamba niyavuga ugasigara uzomaramara. Nico gituma havuga ngo nimwaguba muri jewe Yesu mwitondera ijambo ryanje kandi ico muzabasaba cyose kizobabera kumwe. Ariko bitabaye gucyo ngo nkuko yagenda ihonya abisirayeli baca ngo niko namwe izobaheba. Nayo majambo y'Imana wibaze uhagaze gute mu ijambo ry'Imana. Ahandi rya Zaburi 119 umurongo wa 105 havuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje kugira ngo sinzimagurike ngende neza. Hagarara neza mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero twarivuga ko byinshi, riratwigisha kubaha Imana, riratwigisha gukorera Imana, gutanga ibigira 10, gutanga amashikanwa, gutanga inyubako, gufasha bantaho nikora ababuraniwe, gushigikirana. Gasanga nk'umuntu yabuze arabuze n'abantu 100 bamushigikira. Baba we Imana tubabarire, Imana tubabarire, tubadirike tubantu bakijijwe bari mu rugendo ruja mu ijuru. Umunsi uko inzambi zovuga ntawo tuzi, kandi ntari mu bicu aracari mu ijuru. Niyashika mu bicu naho tuzoba tugiye. Nawe udosubira kuza kwigisha ngo ari mu bicu wewe ngo nguri yari mu bicu yada. Soma Bibiliya vizuri. Joshua Yohana avuga ngo hendaza vuba. Ajaraje. Nagomba rero ngo umuntu wese yunama imbere y'Imana arabe ingene yitondeye ijambo ry'Imana. Sukuza hano kwicara gusa, ariko turiyo ngo twigishwe kwitondera ici ijambo ry'Imana rivuga. Ni wumva hari aho gutsinda turaguhaye kaze mu izina rya Yesu. Uze bagusengere, usaba imbabazi Imana,
kuvyo wari gukora utakoze, uko wari kwitwara siko witwaye. Unama wiyumvire, hanyuma uhaguruke uze abakozi b'Imana bagusengere. Nico gituma Imana yaturetse uno munsi nzama ngo ntivuge, kwari ukugira ngo ntuhave usigara kandi wari waragira ubuntu ugashika mu ngoro y'Imana. Kaze cyane. Woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki, ujya munsi utabonye Yesu, woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki, ujya munsi utabonye Yesu, woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki, ujya munsi utabonye Yesu, woba wararuhiye. Twuname imbere y'Imana, umuntu arabe asuzume mu byagezwe by'Uhoraho, mbega nta kigutsinda, ntaho byoba byarakugoye, ntubukore nk'uko ijambo ry'Imana rigutegeka. Kaze n'umunsi wawe wo gukirizwako, n'umunsi wawe wo kwihanirako, kuko mu by'Imana nta gufyina. Samande y'ijana nk'aya batangisha mu makomine y'umwavu, oya, warashyize umwavu mu mutima, ni moto. Ariko uyu munsi hariho imbabazi z'Imana. Kaze ku mwami Yesu, kaze woge mu maraso ya Yesu, kaze ugirirwe imbabazi, kaze ugirirwe ikigongwe. Nta kindi cyatumye uno munsi nzamitavuga, ni ukugira ngo na kakandi witaka ntaco, ariko nuze ufukame munsi y'umusaraba, munsi y'umusaraba. Duhe kaze umubwiriza abasengera Imana. Kaze mubwiriza. Ariko nawe ucumva ko ari kidoda mu mutima, kaze turakurorereye. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ubushobozi buri mu ijambo ryawe. Ico buza umuntu gucumura, ico tuma umuntu atocumura, nico twumvise muri kino gitondo. Nuko umuntu yoba yarabitse ijambo ryawe mu mutima, nta rindi banga, nta yandi mayeri, nta bundi buhinga, nta bundi buhizi. Nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. Mu izina rya Yesu Kristo, abo byashobokeye kuribika bose, twabonye ba Yosefu ngene byashobotse ko baribika, si bonyene n'abantu benshi byashobokeye kuribika. Abo baranesheje ntibacumuye, ariko abatashoboye kuribika uko byoba biri kose bariho mu ijambo ry'Imana. Aba Samusoni n'abandi bataribitse baratsinzwe, baracumuye. Iyo rero umuntu yaribitse, twumvise ngo niyatatse uravyumva. Iyo yaribitse araguhamagara ukitaba, iyo yaribitse uramutabara, iyo yaribitse nta mananiza kuri we, nta bidashobokera Imana kuri we. Iyo yaribitse mu izina rya Yesu nivyo byohura, naco bishobora kumugira, kuko Imana iri hafi yiwe. Mana turasengeye aba bantu batsinzwe, kuko ijambo ry'Imana ritagumye muri bo. Hari ibyo ryababujije barabikora, hari ibyo ryabagiye gukora barabireka. Bayo bitwaye uko Imana itagomba, mitima yabo bayiravye basahita amaze uko Imana igomba. Dawidi umushingira intahe ngo afise umutima
umeze nk'uko Imana igomba, uwo azokora ibyo ugomba byose. Girira imbabazi bene data bari hano Mana, baraje mu ruzi rw'amaraso ya Yesu Kristo, kugira ngo ubuhagire, kugira ngo ubaharire, kugira ngo ubahindure ibyaremwe bishasha, ibi bya kera bihere bishoboke. Hari abantu babika ibitari byo, bakabika inzigo, bakabika urwango, bakabika igono mu mutima, ngo ntakazi ndopfa ndamuhariye, ukamengo n'ibintu yabitse, ariko ijambo rye ritubiye ngo tubike ijambo mu mutima kugira ngo bidushoboze kutagucumurako. Urakoze Mana kubagira imbabazi muri byose, mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amina.